Mu guhimbaza umunsi mukuru w'umugambi umwigeme n'umukenyezi barashoboye gufata ingingo ivyo binse mu rurimi rw'icongereza she decides uwamuhimbazwa ku igenekerezo rya kabiri ntwarante buri mwaka ikigo cita iterambere ry'ingo n'imiryango Abubef mu mfunyapfunyo y'igifaransa caratunganije inyigisho zijanye n'uwo mugambi mu ijambo ryo kugurura izo nyigisho muganga Sabina Ntakarutimana yamenyesheje ko izo nyigisho zifisi ishingiro ryo gusigurira abaraho imvo n'imvano z'umugambi umwigeme n'umukenyezi barashoboye gufata ingingo mwirondoka rijanye n'amagara meza kugira ngo bashobore kwiteza imbere mbere bateze imbere n'igihugu cabo. Umuyobozi nshingwabikorwa yaramenyesheje intumbero y'uwo mugambi. Twari twaramutse duhimbaza imyaka 2 iheze hateguwe ikoraniro ry'abantu kw'isi yose bashigikiye amateka n'amatekane y'abakenyezi. Ni movement kw'isi yose yitwa arashobora gufata ingingo ndabivuze mu Kirundi ivuga yuko iharanira yuko umukenyezi n'umwigeme boshobora gufata ingingo mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza kugira ngo bashobore kwiteza imbere bashobore guteza imbere n'igihugu cabo. Iryo koraniro ryavutse mu bihumbi 2017 rikurikiye ingingo yari yafashwe n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahejeje gufata amabanga yiwe yaciye ashiraho agarukana itegeko rivuga yuko uburyo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika budashobora guhabwa amashirahamwe adahanira imvo za politike akorera ku migambi ihimiriza canke itanga uburyo canke inyigisho ku bakenyezi kubyerekeye cane irondoka rijanye n'amagara meza, ari ivyo gutandukanya imvyaro, ari ivyo kukingira ivyo gukorora imbanyi cane. Aho rero hamaze gufatwa iyo ngingo amashirahamwe menshi yaciye adashobora kuronka uburyo, imigambi myinshi yari yatanguye ishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciye ihagarara. Abubef nayo nyene twari dufise imigambi 2 yo kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twaciye tuyihagarika kubera uburyo tutashobora kubukoresha ufatiye kuri iyo ngingo yari yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kw'isi yose rero amareta uhereye kuri leta y'ingoma y'igihugu cy'u Burundi n'ayandi mareta y'Iburaya no muri Afrika baciye baja hamwe bararaba uko ayo mashirahamwe yabuze uburyo kubera iyo ngingo ashobora kubandanya akora. Ni ukuvuga baciye baraba ukungene bahimiriza abantu ababishoboye abo bose bari basanzwe bashigikiye irondoka rijanye n'amagara meza kugira ngo barondere uburyo mugabo cyane kugira bavuge basemerere berekane yuko amateka y'abakenyezi abangamiwe n'iyo ngingo, kubera naho iyo ngingo yafashwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkaha mu Burundi Abubef umukenyezi atazi n'ivyo bintu aho bibera kubera iyo migambi yahagaritswe yaciye adashobora kuronka inyigisho canke uburyo bwahora butangwa muri iyo migambi. Abitavye izo nyigisho bararosa akaryo ko guhanahana ivyiyumviro. Mumenya ko uwo mugambi watanguye ku igenekerezo ry'icenda ruhuhuma umwaka wa 2017 mu gihugu c'Ububirigi hanyuma ushika mu Burundi mu kwezi kwa ntwarante muri uwo mwaka nyene.